nitwa Kenny. Ndagyoye cyane gusubira kubabona kuri uno munsi udasanzwe aho tugiye kurabira hamwe tubandanya about programmation web mugana cyane no munsi tuza kwifokaliza kuri point ivuga ngo front end na back end. Ashobora kwiyumvira ati front end gisigura iki, back end gisigura iki, kumana natwe kugira ngo uze gushishikara kumenya byinshi cyane kugira ngo uze gutahorana byinshi cyane kandi de plus. Rero la fois passée twako turaganira ku vyerekeye programmation web aho twabonye ama langage de programmation, turabona HTML, CSS n'izindi nyinshi, ariko uno munsi tugiye kwifokaliza kuri point ivuga ngo back end na front end. Ushobora kuba utanguye vuba gukurikirana ibijyanye na programmation cyangwa ushobora kuba wari usanzwe ubizi, ariko uno munsi tugiye kurabira cyane twifokalize cyane tumenye cyane byinshi cyane do plus kuvyerekeye programmation web bwana cyane tumenye front end gisigura iki, back end gisigura iki, kuko ntushobora gutera imbere muri programmation utaramenya back end cyarico, utaramenya front end cyarico, utaramenya nandi ma skills kubijyanye na back end na front end. Rero tudatevye urashobora kwiyumvira ngo bikagucanga about back end front end, kibaza ati je ivyo bintu vraiment ntavyo nzi, nta nivyo numva, ntaco bitwaye, twese twatanguye tuvyumva, ariko nashaka ndakubwire kino kintu kimwe cyo kumenya kubijanye na back end na front end uko utari ukwiye kucirengagiza. Rero tutagiye kure, front end bisigura iki? Front end ni vue ku kintu cyacu cyose cyangwa bijya byose tubona muri site web, bijya ni partie front end. Muga hari ibindi biba tutabona. Par exemple, iyo nsenze kuri bouton so connecter, ibiba je sindabibona, mugabo ikiza kunyereka ko nabaye connecter nuko nshobora kuraba video peut-être, nishura ama message, voilà. Rero ni ibintu nk'ivyo ni kuvuga front end ni ijya partie yose tubona, hajya twandikira ama message biki, ama video turaba, ibintu nk'ivyo. Ariko back end umenye neza yuko ari la logique ya site web, ni kuvuga site web yose iyo ikozwe igakogwa muri dukoresheje technology ya front end, ni tuyishiremo back end, iyo tuyita site web iri dynamique, iri statique. Ariko mu gihe dushizemo back end cha tuyita site web iri dynamique. Rero nico gituma ndakubwira ngo gumana natwe kugira ngo uze gutahura vyinshi cyane do plus. Rero tudatevye turabe par definition front end gisigura iki, back end gisigura iki. Ni kuvuga backend ni ijambo rifise référence kuri application canke système, ni kuvuga la logique ya système, ni kuvuga kujya kuntu par exemple wewe umuntu urafunguye, donc urariye, uratamiye, bijya vyose urabikoze, mugabo ibibera mu nda wewe ntavyo ushobora kubona canke ntavyo ushobora kumenya, kuko mu nda habera ibintu byinshi. Mugabo ibibera ku rukoba rwawe urashobora kubibona, urashobora kubona kufise ubucafu, urashobora kubona kufise agaherehere, donc ni ibintu nk'ivyo. Rero tubigereranye navyo, tubisanishe navyo. Backend ni bijya bintu biba utabona, utumva, wewe utashobora no kumenya muri site web canke muri application. Urarungitse message ntubona ingene yagiye, mugabo wewe uza kwisanga gusa yagiye nko kuri WhatsApp, twibona yagiye, sitwe tuyirungika, sitwe tuyisunika, donc ni ibintu vyikora, hanyuma ibisigaye message ikagenda uko yategerezwa kugenda. Rero turabe gato ama terminologie canke ama technologie. Mvuze ama technologie tuvuge ama langage de programmation ashobora kudufasha gukora muri front end no kudufasha gukora muri back end. Rero bwa mbere front end naze kuvuga yuko ari site web iri dynamique, reka ndavyandike kugira ngo dutahurane. Ni kuvuga front end, bon, site web iri statique. Hanyuma pour le back-end, bon, fait de contenu, tiens, mon site web est dynamique. Voilà. Rero, site web est statique, tiens, site web est dynamique, il m'était goûté. Par exemple, ndashobora gukora nka site web abantu baza bakaraba ibidandazwa mfise, badashobora kugura, badashobora kugurisha, badashobora no kugira commande ari kuraba gutsa canke, donc ama site web de publicité mu majambo make. Asanga nimba ari nka site web yamamaza marque runaka Canon, ugasanga ni site web nyene yamamaza yerekana amakamera ya Canon, mugabo udashobora kuyigurirako, udashobora gutangaje, udashobora kugira ikintu na kimwe ata comment ushobora gushirako. Iyo site web ibiri dynamique, ni kuvuga ni site web nubwo hoca imyaka 5, imyaka 10, ugarutse kuyivisita wowe usanga ikiri kwa kundi nyene. Udashobora gukora nka site web ya bonjour tout le monde,
ugasanga misi yose hamafisha bonjour tout le monde bonjour tout le monde. Rero ni kuvuga yo site web iba iri statique. Muga site web iri dynamique akarorero nko kuri Facebook ni site web yagutse kandi iri dynamique. Ni kuvuga urashobora kujako gatanga ama like cyencho cerekana ko iri dynamique ugakishura ugatanga comment ukagira follow nimba ari video cyangwa ari cyane ari page y'umuntu ukagira follow ukagira amajem ugatanga byandi byose dusanzwe tuzi. Ni kuvuga Facebook iri dynamique. Muga hariyo n'andi ma site web ari statique nka karorero site web ya Trelasco trelasco.com misi yose iri statique tu. Hanyuma ukeneye kuyiraba cyangwa kuyibona gira trelasco.com hanyuma ukavisita ukaraba usanga iri statique. Ni kuvuga content zawo zose ntizihinduka vyamari vya bindi vyamabiri kwa kundi nyene. Muga site web iri dynamique nabibabwiye ni site web igiye donc tubigereranye n'umuntu afite amagufa ashobora kubuja kugendagenda gutambuka gakora vya bindi byose umuntu ashobora gukora. Urashobora kwiyumvira ati mbega none hagati ya site web iri statique na site web iri dynamique umuntu yo prefera iyi ivyo bishobora kuva kuri wowe uri kurayikora canke kuri wowe uri kuravyiga canke kuri wowe uri kuriga guprograma bikuvako canke bivanye na besoin wowe ukeneye gushikiriza abantu biciye kuri internet. Urashobora gukora site web statique canke site web dynamique bivanye nuko ubigomba wewe. Gusa de préférence j'aime préférer site web dynamique kuko ibintu biri dynamique ça rime toujours. Ouais, abantu dukeneye ibintu biri dynamique, dukeneye nimba ari platform wakoze tujeko tuchate voilà dutanga amajem bikunze tugire ama subscribe nka kujya kwa YouTube. Ndashobora gutanga nkaro kuri platform yitwa Uber Eats, Spotify, izo platform dusanzwe tuzi. Urashobora kuja kukavuga tumusanda mukunze ka following nko kuri YouTube ugatanga like zawe ukanadownloadinga n'indirimbo ubikunze. Rero tutibagiye ndabamenyesha yuko na platform ya Isana Media kuri YouTube isanzwe iriko ntivyo kubera bibi kujako cyangwa kuja kuri YouTube ukagira follow subscribe kadoa niyo views vyo kumarira iki kubaraba video ya 15 minutes 20 minutes mugabo utaribwira gukora subscribe y'amasegonda 30. Voilà ça. Rero tubandanye kuri sije yacu ivuga ngo front end na back end. Tabamenyesha yuko front end na back end ari technology wewe udakwiye kwirengagiza kwe gufata nkama. None ikiri hagati ya front end na back end ushaka kwumvira ati mbega nta kintu kibaho kitari front end kitari back end. Birabaho kandi biranakunda. Ico kintu nico twita full stack. Ni kuvuga full stack ni site web ikombina ama technology yose. Ifise partie iri statique ikagira indi partie iri dynamique. Nk'akarorero turashobora gutanga nko muri nka site web akozwe muri Python, muri Java, Figma n'izindi. Donc ziba ziri dynamique ariko kandi ziba ziri statique. Ni kuvuga zifise côté serveur. Hanyuma bunangomba turabire gato ama langage de programmation ashobora kutufasha gukora muri backend, muri frontend akanadufasha no gukora muri full stack. Ya mbere tutibagiye muri kwibagira muri front end ni HTML, CSS na JavaScript. Izo zitatu vraiment ziratwara ibendera kabisa muri front end. Ni kuvuga ntushobora gukora site web iri muri front end iri static utize gukoda mu programa muri HTML. Bisigura ngo ubanza kwiga HTML nubwo utoyimasteringa urashobora gukora utegetswe kwiga CSS, JavaScript. Ivyo byose twarabibonye mu video yabanje. Rero wewe utarayaraba yasimbire ko yarabe kugira ngo uze kutahurana natwe cyane do plus. Ni kuvuga les géants za front-end nizo zitatu HTML, CSS na JavaScript. Muga kandi turafise no kuri côté ya back-end. Kuri côté ya back-end turafise Python, tukagira PHP n'indi langage de programmation yitwa Ruby, tukagira na Java. Hanyuma akakarongo naciye munsi turi munsi nutwo twitwa ama framework. Rero hari ama framework ashobora kudufasha gukoda naho nyine muri front end. Hariyo nkitwa React ni front end ya JavaScript, nitwa Angular naho nyine ni front end ya JavaScript, na Vue naho nyine ni front end ya JavaScript, hamwe na Bootstrap naho ni library tuzobiraba mu video akurikira. Ni library ya CSS ishobora kudufasha kudinamiza, ni kuvuga kuzana statistic cyangwa design iri complete ya site web bayita Bootstrap. Hanyuma muri backend naho hariyo ama framework naho nyine adufasha gukoda muri backend tutibagiye nkitwa Node.js, Django. Hariyo n'izindi ntashoboye kwandika ushobora kubuzi cyangwa ushobora kuba wumva abantu bamaze kuba bavuga muri backend novuga nka Symfony, Codeliniteur, Laravel n'izindi nyinshi ziraho. Rero
urashobora kwiyumvira ati mbega front end rero ifunctiona gute twabonye ati izana ama site web ari static back end functiona gute izana ama site web ari dynamic muga kandi ari ibintu menga bon ushobora kuvyumviriza uko mu majambo womenga ntibitahuritse ariko reka ndabigusiguriye mu majambo menshi kandi yiyaguye kugira ngo ushobore gutahura nawe rero muri backend ni kuvuga wewe iyo ugiye kuri Google Chrome hanyuma ukagira recherche ya ikintu runaka nimba urondeye Messi bon Cristiano since the God ibindi bintu nk'ivyo dusanzwe tumenyereye iyo ugize kuri submit canke kajya kabuton ka recherche hanyuma ugashobora kurondera ni kuvuga ijya requête wewe ukoze requête ijya donc kujya kuntu wagize recherche y'ikintu wewe urabisaba hanyuma ijya requête yawe ikigenda via internet kuri serveur ni kuvuga serveur ikikwishura ikacha iguha réponse y'ibintu keneye nimba ara amafoto ikaguha amafoto nimba ara ama video ikaguha ama video ni kuvuga front end back end no kwikora back end urakora requête y'ikintu à distance hanyuma ico kintu wako wagize commande à distance hanyuma kikaza via une réponse nk'akarero ndashaka kuja kuri YouTube nkavuga ati ndakeneye video ya Messi ariko akina umupira canke Cristiano ariko akina umupira ivyo byose ayo ma technology twakoresheje mu guprograma aramenya ijya requête wakoze hanyuma kayirungika ku ma serveur ya YouTube ica ikwishura via une réponse ni kuvuga réponse YouTube iguha réponse ya ma video akweka ama video ya Cristiano Ronaldo ama video ya Lionel Messi hanyuma ugashobora kuraba ukaryoherwa na so content tubandanye na full stack ni kuvuga full stack ni technology yo guprograma yitwa full stack idufasha gukombina back end na front end byose tukabikombina tukabigira donc ni kuvuga tukabikora muri site web imwe ni kuvuga nk'ama langage ashobora kudufasha mu gukora muri full stack hariyo JavaScript bon voilà ushobora kwiyumvira nako iki JavaScript iza muri front end ikongera ikagaruka no muri full stack ni kuvuga ko JavaScript ni langage de programmation muga kandi iragutse ifise ama framework canke ifise ama framework menshi adufasha gukoda muri full stack niyo cyo gituma twandika JavaScript kuko ama framework yayo aradufasha cyane gose ni karahara mu Ruganda ya rero tubandanye tuvuga nitwa Python urana ko nonga irimo muri backend ni kuvuga zose ziradufasha kuzana di content iri full stack turafise na PostgreSQL tukagira na Azure Figma bon ibi zose na Java tutibage nitwa MongoDB ariyo yihereza MongoDB ni kuvuga MongoDB ni server ni kuvuga idufasha kubika ama données kuri serveur rero full stack na front end bisigura ngo ni client serveur biri combiné chaque une client serveur biri combiné bon c'est quoi ça shoko tabitahura ariko reka ndabikubwire ico bisigura full stack cyangwa client server side na data side bisigura ngo ni gwa ruhande wewe nk'umu utilisateur wa site web runaka ushobora kubika nk'ikintu kuri site web yawe nk'akarero ushobora gushira photo de profil gashanja nka photo de profil hariyo site web oja ko ivyo zama photo de profil ntunabisange ntunabibona bibaho hariyo na site web ushobora kuja kugasanga wewe ntibiri ngombwa yuko ukora ikintu na kimwe rero bisigura ngo client side ni kwa kundi je nshobora kubona ibintu view y'ibintu nkaja kuri YouTube bikaza nkagenda kuri Facebook bikaza nkagenda kuri Amazon site web Amazon bikaza bon ibintu nk'ivyo hanyuma rero tugiye kuri data saver canke database saving ni kuvuga ni hahandi site web ishobora kubika amadone ashobora kuba make canke akaba menshi bivanye n'abayitilizateur canke abakoresha iyo site web ya rero numva no garukiriza ngaha ndakubwira ngo shishikara cyane kugumana natwe shishikara urukurikirana ibikorwa byacu kurikirana ibikorwa bya NGGC kurikirana ibikorwa bya Isanamu Media ibisigaye bizogenda neza peace out.